Madame. Sabwe? Nzanira ivyo birato ndihuta ndacerewe nzanira ivyo birato nje mu kazi. Ego ndabizana. Bunyarutse nje mu kazi. Urabona? Nabone umadamu aho kazi mwaronse ntabyo narinzi. Hajya nabyo nakubwiye. Oya. Wewe hajya wewe ntutunze ntufise WhatsApp. Jewe? Yego ndayifise. Akazi rero narose kandi akazi kariha. Urabizi yuko Burundi abantu benshi usanga bafise ama YouTube bashiraho ibintu noneho bakabarira. Rero ejo twabonanye na boss wa application bita Start. Ni kuvuga yuko urabona ukuntu bimeze ku muntu afise WhatsApp usakana ndashira akantu kuri Start ukakarabira. Ni kuvuga yuko iyo mfise inimero yawe muri telefone yanje ububa uri umusabone wanje. Noneho ndashira akantu kuri Start ukakaraba abara ama views mbanose. Ubu rero bantumye ba subscribe 1000 n'ama views 1000. Ubwo rero ngiye muri ako kazi kandi hagira ikintu mbaza. Bite? Sawa. Unashaka kumpa energy? Merci. Hanyuma simbona ufisatsa. Yego. Washobora kumpa akanimero kawe akarajisa. Yego. Umba mfite shaka ngo nimero yanje wayorejisa yanje nimero yanje yiwanda yarojisa kugira uzohora ndabira Start. Kurabira Start. Uzurandabira Start gusa nta kindi. Ibyo birakungu. Nta kibazo. Uganimero. Kira. Sawa. Murakoze. Yamahera. Ngiye ntabishuye murambabariza. Wewe kundi sana. Simbona ufise WhatsApp. Gico shaka ni kubera ko ufise WhatsApp. Shaka umpe nimero yawe ya WhatsApp amanje muhe wanje. Yego shaka uzurandabira Start. Byonyene uzurandabira Start nta kindi. Kashire akanyene kuri Start. Ndamuhamagare uyu. Allo. Gute. Hewe ugurura connection. Hama ndabira Start. Wandabiye Start. Ugurura connection ndabire Start.